twatunganijwe na Soft Media Company. Hama twese dusanzwe dufite ikintu kiduhuje. Turi mu bantu baraje ishinga n'iterambere ry'ugwaruka mu gihugu cyacu, na cyane cyane abafise ingabire. Kubw'ibyo imbere y'uko tumenya urutonde rw'umunsi twagomba dusabe nyakubahwa atucire ku mayange Soft Media Company icyo n'ikikora, anagigwe katubwire n'ibyo n'umunsi yaduteguriye. Murakoze. Soft Media Company ni entreprise ifise amadepartement atandukanye, akaba hariho n'amadepartement akora kuri kugwaruka ahama n'abafise impano zitandukanye. Soft Media Company yari yumviriye gushiraho amadepartement surtout akora ku artiste ku bafise ingabirano zitandukanye, kubera ibibazo bimwe aba artiste basanzwe bafise. Hariho ikibazo cya marketing na societe nim yari bwaboneke ikora n'aba artiste mu kijanye na marketing management y'amaevre yabo. Hariho n'ikindi nacyo ku kijanye na distribution des œuvres des artistes, uburyo aba artiste bacu boronka akarusho k'ibikorwa bakora mu kugwiza umwimbu w'aba artiste bacu. Ivyo biri mu madepartement Soft Media Company ikoreramo, ikaba ifise n'izindi departement za interpretaria ikora mu bijanye no guhindura mu ndimi ibintu bitandukanye, haba ibitabo by'abaekrive batandukanye vy'uko. Ikaba ifise n'ibijanye na informatique mu vya création site web, vya programmation eka n'ibindi tuzi. Mu camake ayo niyo amaservice Soft Media Company ikoreramo. Rero icadukoranyije uno munsi cyane ni kijanye n'igisata kigenga aba artiste en general. Tukaba dufise na projet twatanguje umwaka dutegerezwa iyo projet tegerezwa guhera n'umwaka nyene, ariko izobandanya ni edition mbere iyo projet. Ikaba ari festival twashoboye gutegura. Ndibaza cyansubiza ijambo kuri president Sanzwazi ivyo festival yo projet kugira nawe nyene abandanye. Murakoze cyane. Muba mwakomeje mudutega amatwi. Kuri uno munsi rero twumvise ko twahuranijwe kugira turabire hamwe festival Soft Award of Burundian Artists. Iyo twihweje izo ngorane zose nyakubahwa yagiye arashikiriza ngaha, umuhanzi wacu ahura nazo, twavuze duti reka rero tuce dutegura iyi festival. Iyo festival akaba ari mu ntumbero y'uko twoshigikira abantu bafise ingabire bose, baba baririmbyi, abakina amareresi, amapoeme, amaslame, abagira amafotoshoot n'ibindi bijanye n'ingabire. Tukaba twifuza ko umuhanzi w'umurundi cyangwa umuririmbyi uwo ari we wese afise don yoshobora kumubeshaho, ariko mu ngorane yavuze twabonye ko biragoye ko yobaho ataronse soutien, kubera ntaho bafise badandariza ibihangano byabo. Ama entreprise yacu nayo n'ubwayo umenga arasinziriye, ntabona akamaro ko gukorana n'aba artiste haba mu ma publicité, gusapotinga ibikorwa byabo. Turavuga duti reka tuyitegure tugerageze duhuze ayo ma entreprise n'aba artiste, habeho network, habeho uguhanahana ibyiyumviro ku buryo ama entreprise yoteza imbere ibikorwa byabo, uburyo yokorana nabo ba artiste, natwe tubafashe mu mugongo.
mu ntumbero rero yuko kubafasha akaba ariyo mpamvu twaciye dutegura iyi festival. Ndavuga neza ntabwo twariteguye mu rwego rw'uko dushaka kurondera amahera, si ku bwa commerce twayiteguye kugira duhuze aba artiste n'ama entreprise, akaba nariyo mpamvu iteguye ugutandukanye n'ukuntu izindi festival tumenyereye zitegurwa. Turaza kubibona itariki 30 z'uku kwa 12 ikazobera mu nyubakwa za Centre Jeune Kamenge muri salle polyvalente. Tumenyereye izindi festival zibera ku kibuga hakaba performance, kumbure harashobora kuzoba performance mugabo ntabwo izoba ari ya public, izoba ari kubayinvite. Mu kuvuga abantu bazoba bafise droit d'entrée n'abantu bazoba bafise ubutumire, nabo bakazoba bari mu migwi itatu. Harimo aba artiste ubwabo, aba artiste nyezina biyandikishije muri iyo festival. Hakazoba harimo abazoba baje baserukira ama entreprise yabo, hakazoba harimo namwebwe abasanzwe beregwa n'umuziki. Mashobora kuvuga muti none kumengo hari abandi abatiyandikishije bobo ntibazoza. Mu ruhande rw'abaririmbyi abatiyandikishije barafise uburenganzira bwo kuza ko nabone birabaraba, mugabo bazoza kurondera invitation ibazinjira uko kuko tuvuze ati binjira uko nitworonka ahantu tubakwita. Abaririmbyi dufise ni benshi, mu kuvuga tuca tubwirwa ko tubamenyesha uburyo invitation zizoronka. Uburyo invitation nazo zizoronka ku mu artiste twari twifuza ko bwa mbere bo bari connected n'umwaja ajejwe distribution wa entreprise. Uyu nawe akazoba ari Elvis. Uyu ni wazoba ajejwe gutanga iyo ma invitation ku ba artiste. Inama niyahera turaza kubaha contact yiwe kugira ngo muzoshobore kwishikiriza. Muri iyo ntumbero rero yo gufasha umuhanzi wacu twasanze bitoroshe, si igikorwa soft media yo kwishoborera yonyene. Namba twabonye byo babyiza namwe nk'abo dusangiye tashi, nk'abo dusangiye intumbero, ivyiyumviro, ko twoshira ingufu hamwe tugateza imbere umuziki wacu, ibihangano by'iwacu tukabiteza imbere. Ejo ibikorwa by'abarundi n'ivyatangura kumvikana mu makungu, aho uzoba uri hose uzovuga ati je ndafise ikintu naterereye. Na cyane cyane ko hari byinshi mumaze gukora kugira impano z'abarundi zibe zigeze aho zigeze kuri uno munsi turiko. Nibyo turabibakengukira cyane. Kenshi usanga ari 17h, ariko dukurikiranye n'amasaha dufise no kuntu tuzokora 14h ibikorwa nyezina bizoba bitanguye. Ikintu rero natwe twari twabatumiyeko tukaba rero twabasaba uruhara rwayo, cya kintu nyine gufasha guteza imbere igihugu muhereye kugwaruka rwacu ko mukidufasha. Nkuko twari twabivuze, surudandazwa turiko turakora, ariko n'akazi dusangiye. Kumbura umwe wese muri twebwe biraba, mwene wacu, mukuru wacu, umuvyeyi wacu, ejo niyatera imbere natwe tuzoba turiko turatera imbere. Tutibagira ko ico gikorwa hariho ibihugu bimwe bimaze gutera imbere kubera nk'akarorero muri Nigeria ni yinziza ubugira kabiri havuye ressources minérales.
ni ukuvuga ko ngaho urumva ko mu gihugu cyacu nimba tukiri inyuma turiko turahomba mu ntumbero yo gushyigikira bene wacu ababyeyi bacu tukamenyesha ingaruka nziza z'iki gikorwa. Nimba uno munsi hari ama-entreprise amwe ataruguruka amaso tukaba turiko turagerageza, ejo n'utari mwene wacu azobenefisia, usibye ko bose ari bene wacu. Rero twashaka ko twohanahana ivyiyumviro kuri ukuntu igikorwa cyateguwe n'uburyo kizoja mu ngiro, tubasaba umwe wese kugira uruhara, kutwemerera icyo yoshobora guterera, kuko ndazi ko mushoboye kandi mumaze gukora byinshi natwe dushima. Akaba ari impamvu twabakora n'iki kugira duhanahana ivyiyumviro uko tugiye kubandanya dukorana namwe gushika ico gikorwa kiranguke, ndetse no mu bindi bikorwa bizokurikira, kuko si evenement izoba umwaka gusa, ni evenement izobandanya. Kandi Soft Media Company nkuko nyakubahwa yavuze irafise ibindi bikorwa irangura kugira ishobore kuba yobaho, kandi irafise n'indi migambi itegekanya kurangura muri iyo ntumbero yo gushigikira abafise impano mu gihugu cyacu. Yego, tukaba rero twagomba tubaha akanya namwe, ari nk'ikibazo, ari suggestion, akari ku mutima mushobora gushikiriza. Ariko imbere y'uko tubaha akajambo twagomba tubanze dusubite akajambo nyakubahwa wa festival. Yavuze ko bizoba bitandukanye n'ibindi twe dusanzwe tumenyereye, kuko na cyane cyane tuzobanza dufate, kuko nitushobora guteza imbere iki gikorwa cy'abartiste bacu tutabanje guha agaciro ibikorwa byabo bakora. Bimaze kugira agaciro niho kumbure aboshobora kubigura bo bigura, aboshobora kuguteza imbere abartiste bacu haba mu masosiyete gukontribuwa, nuko twebwe ama media n'abartiste botahura agaciro k'amaevra k'ibikorwa byabo bakora. Rero kuri uwo munsi wa festival ico kizogaragara cyane, kuko hariho option twashoboye gushiraho yo kuza twibuka abakoze neza b'abartiste bacu. Muri uwo mwanya ico kintu kizokorwa kandi kizokora cyane, tuzoha agaciro cyane ama evre y'abartiste bacu. Ni benshi bakoze neza no mu myaka iheze batazi canke batavugwa canke bari bagiranye, kandi nibikorwa bakoze nta mwimbo bigeze baronka. Navyo nyene muri uwo mwanya tuzofata umwanya ukwiye mu madomene atandukanye, aba muri gospel canke muri musique isanzwe canke muri cinema, twibuke abashoboye gufurnisa effort, mbere tunabashimira tuba n'amasertifika bamwe kugira duhe valeur ibikorwa bakoze. Ico kintu naco nyene tuzokigaragaza ku buryo ama-entreprise azobari aho n'abandi bose bazoba bariko barabikurikirana batangure kubona valeur abartiste bacu, ibikorwa byabo bakora ko bifise valeur kandi byoshobora contribuer cyane mu gihugu. Yashe kubivuga muri Nigeria barashe gutahura ni giki, ku buryo yashe kubivuga ko muri option igira kabiri ingiza amahera muri Nigeria ni gusumba ibindi byose biza mu nyuma. Rero natwebwe tugizemo uruhara rwo guha agaciro aba artiste bacu n'ibikorwa byabo, n'abandi bose n'amasosiyete aca atangura contribuer. Ariho n'ikindi après y'ico kintu ca festival, aba artiste uburyo nabo nyene tuzobitaho kugira batangure guha agaciro n'ibikorwa byabo, ko n'aba artiste nabo hari aba artiste batazi guha agaciro k'ibikorwa byabo bakora. Ivyo byose biriho kugira bidufashe no gushira mu ngiro marketing
dufise na management dufise no gwagaciro ama every artist n'uburyo boshobora kuronka akarusho k'ibikorwa byabo bariko barakora. Ndibaza rero muri festival hazo hariho amadomene atandukanye hama no gwagaciro k'ibikorwa bakoze, hazotangwa ama award atandukanye. Tuvuge nizo bari festival ya mbere hatanzwe ama award menshi atandukanye. Izo ari festival ya mbere dushimiye amasosiyete ko ari amasosiyete amwamwe amaze gutahura gukontribuwa mu gufasha abartiste aba mu evenema yabo. Dutanguye kubashimira n'abandi bazotangura kontribuwa mu gushikira abartiste. Rero muri ivyo byose muri plan dufise ico kintu cha festival turiko turakrea network connection ihuza abartiste, ihuza ayo ma entreprise, ihuza n'ama media kugira duteze imbere art yacu kandi dutangure no kuronka akarusho k'ibikorwa abartiste bacu bakora. Nuko reka ndamusubiza ijambo cyane n'utwo tubazo twiza mu tubajije ku kibazo cyuko twari twarigeze kubakoranya hama murarindira murabura. Ego byarashitse twarabakoranije kandi turabashimira cyane ku buryo mwashoboye no kuba mudufasha benshi muri mwebwe. Nkuko twababwiye iki gikorwa ni igikorwa kisaba ingufu nyinshi. Twababwiye yuko iki gikorwa twifuza guhuza ama entreprise n'aba star bacu. Mu ntambamye twagiye turahura nazo nuko ama entreprise yacu ataruguruka amaso twari twanakivuze. Nukuvuga byadutwaye ingufu nyinshi kumvisha ama entreprise akamaro kuko yoshima umutahe wabo muri art. Ibyo rero byatumye dusa nkuko umwanya duherana tutarashika kucyo twifuza gushika. Nukuvuga ntitwari guca gushira mu ngiro festival kandi intumbero yatumye dutegura festival tutarayishika. Iyo niyo mpamvu yatumye kuri ico gihe tudashobora kwishira mu ngiro. Hama mwabajije muti mbega nubuhe buryo mugiye gukoresha mwebwe kugira ngo umu artiste ashobore kugira ico yishikana no wa undi yakoze igikorwa ataco yigeze aronka. Muri Soft Media Company nkuko Nyakubawa ngaya yari yavuze ko dufise igisata ca marketing. Muri ico gisata ca marketing ni marketing des œuvres des artistes. No kuvuga kuri umunsi wa festival tuzoboneraho n'akaryo ko gushikiriza ahantu ibikorwa by'abarundi bishobora kuranga. Nimba ari umuntu yifuza igikorwa cyakozwe na naka ahantu ashobora kukironka. Imbere yuko ico gikorwa kijya mu isoko no kuvuga ko tuzoba dufitaniye amasezerano no muririmbyi yakoze ico gikorwa. Umuntu niyajya kugura cya gikorwa cya wa muntu numva ko wa muririmbyi cyangwa wa mukinyi w'ifilme hari hakantu nawe azoronka azohabombokera. Ego hama mwari mwatubajije ati mbega iyo tariki mwadushikirije aba artiste barayizi, babantu twahamagara biyandikishe mbega barayizi. Ngomba mvuge ko kuri uno mwanya ntayo bazi kuko imbere yuko babimenya hari ibibanza gukorwa. Nuko tubanza tukavugana namwe by'vyego kuko itariki ntishikirizwa ku telefone. Uburyo bwirizwa gushikirizwa n'uburyo buzwi ni affiche. Kumbure nabone turashobora kuba telefona tubamenyesha mugabo namwe ubwanyu mufise igikorwa gihambaye kuko mu byo twabasabye ko mudufasha nico kirimo. No kuvuga kuri uyu mwanya nta mu artiste azi isango ico gikorwa kizobera, ariko inyuma y'iyi nama niho umu artiste wese ahari yashoboye kwiyandikisha
muri iyi festival ashobora kuba yobimenyesha. Amwongeye muratubaza muti mbega Soft Media Company cyangwa iyo festival irazwi n'ubushikiranganje. Ndavuze ati ego cyane. Ubwa mbere Soft Media Company nishira hamwe byemewe n'amategeko. Hama ibikorwa byose twe dukora biri sous le patronage du ministère de la Culture et Jeunesse. Kubw'ibyo rero ntimugiriye impungenge, ministère irazi ibikorwa Soft Media Company ikirakora. Na ndetse ministère yarashimye ibikorwa Soft Media ikirakora, yaraduhanye n'aba aja bajejwe gukurikirana Soft Media Company ku munsi ko bya bintu yiyemeje mu bushikiranganje bw'imico kama kwirikira bishika. Hama ku kibazo cya nyuma murababare sinashoboye kucandika neza, sinzi ko mu kinsubiriramo festival n'akaika shirazuba n'abatigizi baronka ama festival y'abantu n'akeza. Yego murakoze cyane. Nyakubahwa yari yababwiye yuko ubwa mbere iyi festival izobirimwe ama award menshi paraporo n'izindi tumaze kubona. Ni ukuvuga urumva autant des acteurs bazobeneficia, hama hazobaho igikorwa cyo guhesha agaciro ibikorwa bikorwa n'abarundi, hazobaho amacertificat d'honneur. Ibyo nta yindi festival ndibaza iyo ngaho iwacu mwari bwabibonemo. Ni muri ya ntumbero yuko duha agaciro ibikorwa byacu. Hama ku kindi nagomba nongere ko kandi nuko n'ama award je vous jure muzobibona azoba ari distinctif n'ayandi twabonye. Sinzi ko nashoboye kubishira kuba washoboye kwishira muri mu mpinga cy'agatangaje kiyongera. Murakoze. Ni cyumviro cyiza, icyo cyumviro natwe twari tugifise kandi ndetse no mu byumviro tuzokorera ko kirimo. Ariko pour plus de détails nagomba mpe nyakubahwa ngahagire n'ikindi yongeye. Yego. Bon, amaradiyo ibinyamakuru ni byinshi byitanga mu guterera muri art. Turabizi n'abarundi bose barabizi. Ndibaza tuzoselection ni benshi bakora kandi bakora neza. Samaradiyo yose tushobora gutanga cyangwa n'amasama media yose tuzoha amacertificat, ariko uno munsi debate tuzo turiko turabikora mu mwaka uza kumbure hariho n'izindi. Ico kimwe cyaduteye n'ikibazo turiko turaciga, none dushimiye iradiyo imwe ya kabiri cyangwa medini SKA indi niyo kibibona ukundi kuntu. Rero ivyo ni ibintu byo kwitondera, kandi nuko n'ama media yacu ategerezwa kubitahura. Nimba dushimiye ukora kuri media kanaka cyanye media kanaka, nindi media nibibone naba ahubwo nayo nyese uvuga ngo nukwidakora irakora, ariko nawe nyene kumbure bazo shikirwa. No muri ama certificat d'honneur pour les artistes ni benshi mu myaka yeze bakoze neza, no baracakora neza, ariko suvuga ngo bose dukwiye kuba ego muri ico kirahari kirese gusa gisaba kucitondendera nk'uko nashobora kivuga kugira nikihave cica imigenderanire. Soft Media Company kumburi yo bifise nayo ma media ivyuko nuko bo hanze bo baratembere, kuko uravye ama award uburyo bateguramwe ama award batumye ama media yose bagatumira cyangwa abartiste bose, nta mu artiste nomwe ari ngaho yagiye ataronse award ntidoga ntabona nabi cyangwa media nidoga ubwira shigikira ubundi mu artiste turatubiraba Zabita Award za Nderos. Wasanga abartiste bose bari ngaho, ariko si bose baza kuronka ama award, ariko bararyoherwa bakaryoherwa ko kanaka ronse award kumbure na Jenzoro, ariko nibiba bisigura ko yakoze nabi cyangwa atakoze neza
vyuko rero ni muri iyo ntumbero twese tubitahuye amamedia yose akabitahura nta kibazo ariko rero natwebwe ni ikintu kitoroshe yego ico kibazo twari dusa n'abari bigeze kugicako gato ama award ni ku baririmbyi biyandikishije ariko kandi mwibuke twavuze duti hariho abantu bakoze ibikorwa bishimishije atanyungu bigeze babikuramo gushika n'uno munsi ugasanga indirimbo yiwe iracavutswa we nta kintu niki arigera akuramo hariho n'abandi baririmbyi kugira n'uno munsi umuziki uwo ngaho iwacu canke amafilm agere kuri iyi nivo ageze kuno munsi babaye le moteur bakoze uko bashobora nk'akarorero muribuka ko nko mu bihumbi 2014 hari abaririmbyi bagize umuvugo bati duje hamwe dukundisha ibikorwa byacu abantu nk'icyo cyari ikintu cyiza ni ukuvuga rero hari abaririmbyi bagerageje gukora abo nabo harimo ntitwobashimira bose barakoze cyane kumburi hariho des critères valables bien précis zizoshobora gukora kugira ngo bashimirwe sinzi ko nyakubahwa mwayitwa ego nakoze cyane Soft Media Company ikorana n'ama entreprise menshi tuciye tuvuga ngo yose ni ukuvuga hariho ayemeye kugira kuvuga duti twe turashobora gukorana n'abartiste hari n'ayandi avuga duti twebwe Soft Media Company uwo mugambi wawe turawumva ariko muri uno mwanya ntituritegura kumbure mu mwaka tikubw'ivyo rero Soft Media Company reka dukorana ayandi maserivisi atari kumwe na kuko twababwiye ko Soft Media Company ifite andi maserivisi ikora kugira ishobore kubijanye rero na festival nivyo niko ndabasigura no kuvuga ama entreprise yose akorana na Soft Media Company ntabwo azoba si yose azoba hari ntabwo azoba ari umunsi wa publicité wo gukorera entreprise kanaka oya azoba ari umunsi wa soft hour kubw'ivyo ntihagire umuntu agendana amakenga ati jewe ubwo ninagenda gukora sinzoba ndiko ndapromotinga ama entreprise akorana na Soft Media Company ihibambe siko ni nayo mpamvu numva nuko yababwira ahubwo mwohava muyavuga mukaba musanga muri ko murabapromotinga ahubwo njya numva umenye icyo bakiyize nuko tutonda yavuga kugira ngo nikaze kana bace mu yavuga murwe niko murabasapotinga icyo nashaka kongeraho nimba ama entreprise azo participa kuri imbere nuko azoba yemeye kugira icyo atanze ku artiste nico gusa nta yindi entreprise zoboneka imbere itashoboye kwemera gutanga akantu ku artiste bazoba baronse icyo gihe tuzobishe exactement kubera bijya bituma bimotiva andi entreprise kumbura muri edition igira kabiri uburusho bwe bwinshi gusumba turonke n'ama entreprise menshi ashigikira aba artiste bacu mu gutanga ubushimwe wanashima nimba entreprise kana kizoba yemeye gutanga ikintu kandi si Soft Media Company izotanga icyo iyo entreprise niyo uzoba yagunditse niwe azocatanga icyo kintu kwizina ry'iyo entreprise sinzi ko mwanyuze murakoze cyane turabashimiye cyane ibyo byumviro no mwari mwajeje kubaza muti mbega hariho critère mwoba mwarisubiza critère ziriho ntabwo nkuko mwarimu waje ati ninde oya si kanaka awadi ntituzoyiha kanaka iyandikisha ukuntu byagenze umwe wese yaragize evre azana muri Soft Media Company iyo evre niyo nizoshobora gutuma aronka cyangwa
si izina sinzi ko turiko turumvikana si izina average yiwe nizotuma aronka award canke ayiwe amatara azomenyekana handi nyene